ngini abyuzikana Bidondo hamwe vyoshika ugasanga Bidondine arabonye ko yihenze avuga ati je nubundi nubwo nagiye kwa God name nubwo nagiye ku wundi muntu ndabona yuko uno muntu atatunganya urugo neza nkuko Bidondo yabikora arifoke nsubira kwa Bidondo wewe mwakira en fait naronse preuve ya sur ko baryamane ko bamaze kugirana bijya bintu bya pumpumpu aje afise nkinda atari iwawe apaninda naronse gusa preuve ko bamukubise bwana sinshobora kwera hawezi atakutonana na macho ni security tamurudisha kure none ko numva ko uriya mugore wawe ka Mr Bidondo uriya mugore wawe ngo arashobora kuba yagiye kubiruta kimutunganiriza neza mu gitanda nivyo numvise avuga ati bana Bidondo ashaze heka nivyo biriko biravuga ngo umuntu gikora umuti nka keye acarondera mu peti agifise inguvu amaraso ashushe nyene akora umuti yo jewe ku muguru wa gatatu ndawufise man kandi ndazi gukubita neza kubita zijya putirata me yes bakunzi ba Sanisa TV namwe se muri ko muradukurikira ndakwibutse ko ari CC Hit Promoter kuri kamera za Sanisa TV ndakwibutse behind camera ni Mate hari inkuru rigize imisi trendinga kabisa kuri rezo sosio nta yindi nkuru iri kiravugwa atari uko Generator Bidondo nibaza ko Generator Bidondo usanzwe umuzi cyane uramumenyere mu muziki w'u Burundi yatanguye kera Generator Bidondo rero biravuga ko yahukanye na Bidondine tugize imisi tubibona no musi yaje mu gisagara ca Gitega hano turi ni muri Estis Bar ariko ngaho hepfo gato ni muri Estis House biravuga rero ko Generator Bidondo ari hari kandi ari kumwe n'icana yes I mu mwanya yes I cameraman twende yes dosa n'abahagezi aha cameraman batubwiye ko ari muri 24 yes akaravuga umuziki Bidondo CC Hit Promoter uko nakoga karibu Gitega Bidondo tunagusubiri hapa kamera iko hapa Bidondo uko nava au uko nafanya kitu ni Sanisa TV tugutemberereye Bidondo tukurindire basi gatoyi nta kibazo naho uvuga 30 minutes turakurindira bro sawa Bidondo yase kugurura ariko batubwiye ko ari kumwe n'umwana kumwe n'umwana yes bebasha aze ko Mate babaza ko bari kumwe na Bidondine Bidondo aha Bidondo njo Bidondo akaratinya kamera kuja Mate yes Bidondo vipi bro uko poa niko poa karibu Gitega Bidondo karibu sana nishapoa nishafikaribia yes ni Sanisa TV tubakiri ariko muratubabarira kuba tubavyuye sikumvyura kandi ndiko nagira ama repetition ndiko ndiprepara kugenda kuririmba ku ingoma bar mama mwaje surprise mwamvumbuye man bane twakuvumbuye gusa nyene nuko atwumvise ko waje ngaha gusa twatoje amakuru turamenya ahantu uri turavuga ati bo reka tugende gusa tuganire na Bidondo uraziko muri no minsi ugezweho kugira tuganirira biriye canka 3 canka 4 hama n'abanyagitego nabaramutse ndabaramusa abanyagitega ndababwiye kandi ndi ngaha tuzogyoherwa nimba ari bikunda turashobora kugyoherwa gushika lundi uno musi wa laidi tuzokubita hajya ku ingoma tukabandanya nimba ari bikunda nimba ari contraire shobo kubandanya menda bakunda cyane ndagyoherwa kugira ngo
najisikia niko swaga kuona niko hapa tu. Yes, Bidondo, woduha akanya k'iminota nka 10 canke 15 tukagani. Nacho na. Ndabona udutebe kereke pare ngaha reka twicara hanyene. Reka twicara hanyene Bidondo. Urabona induru muziki mwasanze ndiko ndagira repetition hamwe na indirimbo ya Chombos yagize featuring. Oya nta nakimwe twebwe ivyuma vyacu ni sawa nta majwi injiramo kandi nayo jamwe n'indirimbo yawe Shaka indirimbo. Bidondo. Kuna kitu nyumbani? Hakuna kitu. Sasa. Basi tuikare pale. Yes, Bidondo. Misi myinshi bro. Gitega ko ari wahahevye. Kuko kera ndana umuntu yakunda kumamagara yitwa Buba sinzi ko ibintu byabaye amazimisi atakore giteramo sinzi ko ibintu byahinduka nimba ari coronavirus sinabitahuye yes Bidondo haraheze igihe tuzi ko hari indirimbo yamwe na Chombos yo twaravuganye aravuga ko hari project yo gukora amasanamu iyo ndirimbo byo bari byo canke sivyo en fait projet iriho na yari kubona umunsi me kubera ibintu bya concert nico gituma twabihinduye gato kubera concert turi umwanya mwinshi yes uno munsi rero Mufise igitaramo mwaciteguriye gute abanyagitega baza kubabona mu ndi image canke nivyo bindi vyakera kumwe mwama mushusha canke harakiyongereyeko bon en fait subiramo Mufise igitaramo no munsi mu mwanya mugabo mugire ku ngoma ba turazi ko muri abantu bakunda gushusha public cyane ni kwa kundi kwa kera muza kubikora canke muraza kongera kwibindi kugira ngo musaza abanyagitega cyane ari bishasha tuzagushirako kwa kundi nyene me ari bishasha naonge niliongezea utamu zaidi kama watu wananijua mimi ni mkali wa show lazima nitabaki mkali wa show vile vile na naongezea kwa hapa utamu naongezeka zaidi arafu Bidondo Jesse uko ndiko ndakubona siko nahora ndakubona kuberi yebo rumengo nturi clear nkuko nyene nahora ndakubona umudi umudi guchangamuka umuntu cangamutse nalamuka na vyusu munyene ndatangura kumviriza indirimbo za Chombos na wanje ko nizikumbushe kidogo alafu mzuko utapanda unajua siapata vitu siapiga hata chupa mbili nijishtue kwanza kidogo siashtuka lakini mamida kidogo tanishangaa ubundi ukunda konwa iki bro jenda kunda kunya kapetia mustea kabashu kabaju change kabeshu baita kabeshu change whisky biko nikipata lare nipiga whisky yangu kama kawaida yes Bidondo jatumye tukurondera nuko gusa tware tugukumbuye simu yangu inaanguka inavunjika watu bado twari tugukumbuye dushaka ko usubira uganire wari tuganirira muri Sunny Stars mu kiganiro ari ku radio bana waheruka tukwakira ku radio ariko ubu turashobora no kukwakirira uri hose nisi yose igakubona vyakiriye gute mu ntara ya Gitega ino television shasha ewana naikunze vraiment nanje ewana nimeshtuka kuona television shasha hivi vitu ni kwa sibizoe Gitega lakini naona kama evolution hii ni capitale politique bro wewe waruka ngata araba capitale politique zamani nakumbuka ijagihe cha babuba n'abandi turakora nga kuri Stis bar nuko nyene yes hama iyo ushitse iyo uje Gitega wamushikira hano nigiki wakundiye Stis bar bon en fait ni ujya mu patron wanje wa kera Buba niyo akunda kuntana nga kuri no menyereye afete nico gituma chanda nikazoeana na watu wa hapa wananishika bien wananipokea vizuri ari zindi mahoteli zisumvyime kubera baramfata neza kuri STC nico gituma nakunze gusa na kenshi nikunda kuimbia hapo mashow na jisikia ready tu Bidondo sasa hari inkuru nyinshi ziriko zirakuvugwa ko muri no minsi ujege YouTube giye Facebook giye ku radio biko biravugwa yuko mu rugi wa bitameze neza nivyo en fait ubu turiko turumvikana na madami pole lakini bitu bilikuwa nguvu kidogo kuko yamaze kumbwira ngo afisundi nanje yarambye ngo yari alikuwa ananiumiza roho juu nibebesha mimba lakini
ndiko turiko turagira amatoza ko tubone ko nivyo afise undi niki tushobora kumubarira aka Bidondo hari ikinyamakuru kimwe coga mu Burundi caganirije uriya mutipe twa Golden Name nibaza ko muzi Golden Name mwararirimbanye n'indirimbo ndazo uramuzi bro si twararirimbanye en fait ni naragize remix kuko ni mupeti nashaka kushira muri groupe wanje mbona umupeti araza gufungura iwanje ngamufata ko umwana w'iwanje nivyo bariko baravuga ngo ni wowe yataye umugore wanje en fait je mbo kuko kubera je na preuve Mufise kera nari fisi ishavu kubera ujya mupeti me nasanze ko ni ibintu umugore wanje yapanze kubera anshavuze gusa kubera hari ibintu byabaye ugasanga mu queen video wanje namukubise bum 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 mu queen video uri mufanya nini mbo Nateye Inda wanje nca ndamubwira na probleme basi vyara tutalea kuno probleme none ko numva ko uriya mugore wawe ka Mr Bidondo uriya mugore wawe ngo arashobora kuba yagiye kubera utakimutunganiriza neza mu gitanda nivyo numvise avuga ati ebana Bidondo ashaze heka nivyo biriko biravuga ngo umuntu gikora umuti nka keye acarondera mu peti agifise inguvu amaraso ashushe nyene akora umuti yo jewe ku muguru wa gatatu ndawufise mani kandi ndazi gukubita neza kubita zijya putirata me en fait ikintu sindishima ko ndazi gukubita ari abandi bansumvya gukubita bintu me sigusa ujya mu peti sinzi ko nivyo en fait ivyo twafuye na mugore wanje ni probleme ya queen video wanje hari ikintu cyabaye entre Dieu na queen video me ubu turiko turagira amankete ko iyo nda queen video afise niyo na en fait mugore wanje nca ndagira enquête ko nivyo bakundana na Golden Name nca ndafata solution mu nyuma rero wewe mu gukubita uriyemera ntubone icatumye umugore wawe gucika mbaho icatumye umugore wawe gucika ni mu queen video gusa kubera Golden Name avuga ati bataye je ndatora kandi nkora umuti oyaye ujya mpeti na puissance afise yo ku na muntu afise puissance ya kuninyakuwa hapa hakuna labda mimi hewe kabisa nitupe uchafu ndo balogote lakini mkumuti kuna puissance ya kuninyanganya sheria hapa Burundi hapa mwa hii dunia sizani ni Mungu kwa sababu mimi niko pekee najiamini najiamini kuninyanganya hivi mwanamke nishaishi naye 2 ans 3 ans nimemweka mimi mkitanda tunalala pamoja mtu amunitoe ni vigumu sana labda ni mie nimkosee akimbie juu ya makosa yangine lakini hapana kukimbia juu ya malezi ya nyumbani hayo nayajua sana kulea mwanamke mimi najua sio kujiamini namshikaga mwanamke vizuri nampa nafasi yake labda amenifumania demu akakimbia umvise ko yagufumye yashavuye mu bindi mesi yashavuye kugira avi yashavuye mu bindi ngo yagufumye anyuma acarabona ivyo bintu urikora muha wundi n'ibintu vyiwe aho ashobora gushavura akagenda me hapana kwenda ngo juu alipata ungini abyezekana Bidondo hamwe vyoshika ugasanga Bidondine arabonye ko yihenze avuga ati je nubundi nubwo nagiye kwa Golden Name nubwo nagiye ku wundi muntu ndabona yuko uno muntu atatunganya urugo neza nkuko Bidondo yabikora arifoke nsubira kwa Bidondo wewe mwakira en fait naronse preuve ya sur ko bagamane ko bamaze kugira na bijya bintu bya pumpumpu aja afise nkinda atari iwawe apaninda naronse gusa preuve ko bamukubise bwana sinshobora kwera hawezi hata kutonana na macho ni security tamurudisha kule nyuma pour dire ko aho vyavugiye bitrendinga ko akemanga Golden Name akamwemanga yuko bataragira akantu ka Bidondo ndi sûr ko umugore wanje umuntu mubana uramuzi ingeso yiwe sivyo umugore wanje vraiment tabia yake naijua nico gituma na 20% ko yursir ko bagyamane na Golden Name kuko gya mugore twabanye na 10 ans
imyaka 10 wamaze kumumenya umuntu kote faible ya shakiki ya dakundiki kuko 10 ans ni imyaka myinshi namaze kumukuramo abana batatu twabanye 10 ans sinzi ko arundi mugabo arashobora kuza akagira bijya bintu ata nimbari kumufata ku nguvu Bidondo tunaona mutu pale oya ye na muntu ariho afete na muntu ariho vraiment Yes Bidondo kuko none ciyureka kubandanya tubwira ko ariko ratubwira abana ko uruko razana ibindi natwe turiko turavugana bindi na muntu ariho vraiment afete ikindi kintu nshaka kubwira kuko umugore wanje je ndamuzi cyane bo kuko twamaze kubana imyaka 10 iyo myaka 10 ndazi comportement yiwe nimbari bagize showbiz nakage gapeti kubera bambabaza umutima birashobora binawezekana bikakuwa hivyo lakini nanje ndiko ndagira enquête yanje privé mu bagenzi ko ari rukundo rwa vrai kuko umugore wanje ndamuzi vraiment 10 ans kishi na mtu panakuwa watu wengi wenye wanamtongoza ni wengi sana wenye wanamtongoza na nawajua na wananaambia na utubwira bakeyi basi kana mahera baramurungikira nkabande bro sivyo kuko ikintu ndi sûr ujya mugore wanje tumaze gukundana gushika tuishapendana mpaka tunazidisha capacity tunakuwa vile wa ndugu. Asante sana kuduhera umuco w'abariko baradukurikira kuri Sanisa TV. Arafu Bidondo wewe ukiduga uri bukimodoka waduzemwe batubwiye ko akatije itike zibiri kandi mwaduganye na Queen video wawe ari mu hoteli ya en fait je naje gukora clip si wenyene twaje n'abakobwa batatu bo en fait abandi bari mu nzira bariko baraza nzibaza ko bazoshika nga 18h natwe twaduze babiri nundi mu DJ en fait urazi concert ni gutegura sivyo bo sikugisa gusa sinshobora kuvuga amasekre wanje yose ngene ntegura concert Bidonduriye mukobwa mwaduganye ari ihe mu hoteli yiye ko nimba mutari kumwe hano urumva yafashe hoteli nawe nibaza ko atari umunyagitega ari umunyagitega ashobora kuba yashikiye muhira nimba atari umunyagitega ari mu hoteli bo si munyagitega afase yafatse indi hotel kuko twaje gukorana isanamu ya nani ya Chombos en fait yafashe indi hotel bo je na Chombos turinga tukagira ama repetition kujya nyene Chombos wari ko arategura bintu nanje nkiwagira ama bya concert nanje akasiga ama repetition inyuma sa ya concert nico mucamubona ibintu moto ariko je ndabonye umuntu mucumba nawe umutubwire ko atayibura raba ko atari umusuma basa ashobora kuba yaciye hirya kako yiba bro nimba ari araba braza none umuntu ashobora ko araba bagenzi murashobora kubabona na problème turi kumwe bariko barifatira tuntu yes hano rero narumvise ko ukunda kurara muri chambre ya mbere VIP chambre bikwije byose ishashe neza bimeze neza wotwemerera tukaraba mu cumba icumba uraramwo ukuntu gitandukanye n'ibindi bro en fait namaze kuvumburura kusambua bitu bingi mana shida gusa turaza kubona arrangement y'icumba crampra kwa numva ariko ravuga ni radio ikikwa mbo nacho sitoko wa brother bro nacho na probleme me uyu mwanya na autorisation sishobora kubaha murashobora kurindiranga ari bintu na bitu bene mesambua nibirudishe nafasi yake ekipima zangu za kuvala mango za kazi nikizirudisha nafasi yake murashobora kuinjira mga control tengeneza basi iminota ibiri gusa na probleme na arabandi bajama turi kumwe irindira nabo ndababwire ko basohoke kubera mushaka ku control chambre yanje hari mijyango ingambenga mengo hari umuryango umwe abaca mu wundi muryango oya tiraza kumubona ariko naco babwire basohoke kugira tuje twinjira turabe icumbu cyamamwe ukuntu kiba gisanye ne waje Gitega muri capitale politique okay na probleme mbona bindi kuko ushobora kwinjira mu cyumba ukaza tukaganira kandi naco twaganiriye nayejeje bro nayejeje tuganirira mu cyumba ibisigaye je tuganirira mu cyumba ujya hajya ni finale hariya ni finale nico
nimbari ari ikindi kintu ushobora kumbaza mbaza tukageza ucagenda muri chambre ku contrôle la finale nimbari ushaka ibindi nzokubaza ejo ibindi nzokubaza ejo canke ijya yejo muhejeje gufata amasanamu ya clip mutubwire ukuntu vyagenze ko hari vyagenze neza twovyitega iki kwa. Ok, pas de problème, merci cyane. Na indi question fils. Na indi question ushaka kuraba icumba ukuntu nyene gisa. Kuraba cyangwa ushaka kuraba ko ari umuntu ndiko ndakubita. Yes. Naona sikia unataka vitu. Mistaki vitu. Gusa dushaka twerekane umusitari wacu aje Gitega yakirwa gute yakirwa hehe? Bameze gute ibintu vyuko? En fait, reka dukore kazi nimbari basi umuhamagare nimbari yo turamutse nimbari wahejeje reka basi ndabwira abajama mpange imbuzu zanje neza kuko imbuzu nshaka kwambara kuri concert ni surprise shaka utangore kuzifilme ko nirizidalisha hivi kuma bitanda juni zipange ni control yani tugishira ko iyi concert yaheze nta nakimwe Nana kimwe ndiri ya direct bro. Reka mange ibintu. Panga basi. Njo basi upange Safi. Ni tushobora kwinjira direct nawe. Meti. Kuri target agenda pange turaho kono. Sawa, merci beaucoup. Canke Bidondo. Non. Ça c'est pas bien. Reka ndababwire basohoke. Akuje basa dusalimie bro. En fait c'est umugenzi n'abagenzi ba braza bariko rafata. Ni wangapi? Bariko rafa Bana bae. Na bako bana tunafurahi tuko tunachangia tu pamoja ni. Watu kwa takena kimuranwa bro. Ambie basa aje tumusalimie. Amona shida. Ninde. Hawa jamaa wako. Jamaa Oyo. Rindira kwa basi nimbari shago. Yakufite ntakibazo. Afata sound gusa. Bidondo. Bidondo ndukwe parakine tumemwona demu. Rindira turaraba arashaka kumutwereka nta kibazo. Nitwavuga ko tutananigwa kwa kunde bande babivuga ariko turashoboye nazaraza kumutwereka. Yesa. Bidondo. 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 Bana, murabibona nyene yadukwevye. Bidondo. Kuja bro. Mwambie aje basi atusalimie bro. Basi njoo ngudusezere basi. Tutarota. Bidondo ngudusezere basi. Bidondo tunakusubiri. Gushika basi ugiye muri concert basi. Oya ngudusezere basi ntaco mureke basi ntaco duseze. Bidondo ngudusezere Bidondo. Bidondo njoo tuwage basi tugende. Mubwire basi Bidondo. Bidondo njoo fungua basi fungua nikwambie. Ninde muri kumwe? Abagenzi. Nane babwira bakaturamutsa. Oya turi muri repetition. Repetition nini? Mtanulota. Bidondo urayiko urasarishije. Sawa twabitse ivyuma basi nta kundi baye tunaenda basi. Sanisas